turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya barijya nino mu bihugu bitandukanye mu Bufaransa ubwongereza ubudagu ububirigi mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vya Aziya abari ngaha mu gihugu cacu Burundi intara makomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze ngaha ku Yakare TV. Yakare TV nimbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba biriko biragenda bivugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero ukazoja urayaronka mu gihe wahejeje gufyonda subscribe canke wo bukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda abone hama amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bikugerako aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi umutama Alain Guillaume Bunyoni yaciye nawe yihakana amakuru ariko aravugwa ko ngo yoba ari we yatanze akayaha Bob Rugurika mu gihe bivugwa ko uyu mugambi wo kwica umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza biravugwa ko rero umugambi wateguwe n'abategetsi bakomakomeye cyane ibihangange muri CNDD FDD kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko ishano ryahawe umuhisi Petero Nkurunziza aribo bariteguye n'ukungena umugambi wateguwe harimwo n'umutama uyu Prosper Bazombanza icegera cambere c'umukuru w'igihugu. Ahangaha rero ibintu bibandanya kuba bibi cane abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu umutegetsi mukuru yari Varisito Ndayishimiye ikibanza ca kabiri kikajamwo umushikiranganje wa mbere ikindi kibanza cajamwo uyu Ndakugarika ndetse umuwungiriza umukuru w'igihugu nawe akaza akajaho bivanye nuko nta n'ijambo rikomakomeye cyane yarasanzwe afise muri ubu butegetsi. Ibintu bibandanya kuba bibi cyane ngaha muri buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye mu gihe hariko haragenda havugwa ko ari we yagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza afatanije n'abo bagabo. Umugambi ngo bawigiriye hamwe barateguye ukungeni bazomwivuna umuhisi Petero Nkurunziza bakamuvana mu nzira kugira ngo babandanye bategeka igihugu atanumwe ababangamiye canke abafatira ingingo. Barabona ko naho umuhisi Petero Nkurunziza abahaye igihugu antaco bazokimaza ahubwo nibo ni Nkurunziza azobandanya ba agitwara aba umukuru w'igihugu. Bob Rugurika amakuru ayashize ahabona. Bob Rugurika abamwe mwabo yabwiye ayo makuru ababwiye ukungeni umugambi wateguwe ariko Bunyoni kuri ubu ngubu ivyo yariko aravugwa ko yaciye avyamaganira kure cane avuga ko uwo mugambi atawura urimwo kandi ko no mu rukiko muri sentare yaciye hakana ko atokwigeze akorana na Bob Rugurika mu gihe abona ko rero ivyo bari mu mwagirize vyose vyari bumuhame akazona bimushira ku gatwe. Bunyoni ngariko arabihakana kireka niyoza kwisubira akavyemeza nkuko amakuru ariko aravugwa. Ni mu gihe Bob Rugurika nawe yanse kurekura ayo makuru ngo aje ahabona ayo makuru y'amatohoza yaciye akora kuri urwo rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza ngo bice bija mu ahabona hama hamenyekane ukungeni ubutegetsi bugiye kuvyifatamwo. Ariko andi makuru aravuga ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye buriko buraganira na mumenyesha makuru Bob Rugurika kugira ngo ayo makuru atazoyarekura akayashira ahabona akayatangaza. Abategetsi baranumye ntihagira ikintu bivuga ko bahera mu gacereri ngo kwari kugira ngo babanze batekinike barabe ko baganira na Bob Rugurika akareka gutangaza ayo makuru agaca biheba hama yaheba gutangaza izo nkuru bikazofatwa nkaho vyari ibihuha hakazobura ukuri ukungene uyu Varisito Ndayishimiye General Alain Guillaume Bunyoni Prosper Bazombanza mbere na Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika mbere kandi na
Koloneli Reveriyano Ndikuriyo na Generali Prime Niyongabo, ivyo bihangange vyose uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza birarufise, bafise amakuru, bafise ibinyegezwa ukungene bamuhaye ishano, ukungene bateguye kumuhitana, vyose nibo bazi ukuri banyegeje. Bob Rugurika rero ngo nawe bakaba bariko baramugerako kugira ngo ahebe ivyayo makuru n'ivy'iryo tohoza yaciye akora kuri uru rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi vyibonekeza ko amakuru ya nyayo yaciye ayashika ko akaba yafise, n'ivyabona vyose akaba bifise, ariko hakaba hibazwa imvo zatumye atashira ayo makuru ahabona. Biravugwa ko rero abategetsi bahise bihutira kumuganiriza kugira ngo ayo makuru atayashira ahabona, hama abanyagihugu bagaca bagumuka bagiriza ubutegetsi buriho kuba bwarishe perezida bari bikundira, bari bishiriyeho. Naho bivugwa ko ikiringo ca gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yari yaciye akihagira bitarekuriwe n'amategeko, ariko abanyagihugu si bose, kuko abavuga uko ni abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bo bemera ko Nkurunziza yari muri ico kibanza abirekuriwe n'amategeko, ko kandi aribo bamwishiriye ko kuko bagiye mu matora bakamutora. Amakuru aravuga ko rero Deniza Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe yaciye avuga ko Nkurunziza yoba atararozwe, ariko navyo bikaba vyibonekeza ko harimwo politiki nyinshi. Bikaba biriko biravugwa ko nta mpamvu z'uko Deniza Bucumi Nkurunziza yari guhakana ko umuhisi Petero Nkurunziza atarozwe canke atahawe ishano, kandi atarari mu gihugu, atarazi ukungene ubuzima bw'umukuru w'igihugu bwifashe. Hari abaganga, abadogiteri bari bajejwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu, abo ngabo ntibarekuriwe kumuvura canke kumusuzuma. Harashizwe ko akandi kagwi k'abandi baganga bajanwa mu bitaro vy'Ikarusi. Karusi ni naho umukuru w'igihugu yaciye agwa. Kuki ivyo bitaro vy'Ikarusi baciye barungikayo abandi badogiteri batandukanye n'abahora bavura umukuru w'igihugu? Biravugwa ko rero harimwo ibinyegezwa vyinshi kugira ngo baje kurungika abandi badogiteri baja kuraba ubuzima bw'umukuru w'igihugu, kandi mw'ico gihe yari kumwe n'abadogiteri basanzwe bamugendanira, bakamenya ubuzima bw'umuhisi Petero Nkurunziza, bakamenya ubuzima bw'umukuru w'igihugu umunsi ku munsi. Ivyo vyibonekeza ko hari vyinshi vyari binyegejwe inyuma yuko kurungika abo badogiteri ngaho muri ivyo bitaro. Biravugwa ko rero bashobora no kuba abo barungitsweyo aribo bahitanye umukuru w'igihugu, nibo batumye apfa, aho kugira ngo bamuvure ishano yari yahawe. Baciye ahubwo baheba bamuha imiti itavura iryo shano. Baca batangaza ko rero umutima w'umukuru w'igihugu waciye uhagarara. Ivyo vyose bikaba vyibonekeza ko harimwo ibinyegezwa vyinshi urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, naho atagihari, ariko amakuru agenda avuga ni menshi cane, ayo kwizigira n'ayo kutizigira. Ivyo ico bikoze nuko umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yaciye akagandagurwa n'abategetsi bariho kuri ubu ngubu, baciye banabishira mu gacerere bakagibura ico bavuga. Amakuru rero kuri ubu ngubu ahari nuko kuri ubu ngubu bariko baraganira na Bob Rugurika kugira ngo atazobatamaza, atazoshira ayo makuru yaciye avana mu matohoza yakoze kuri runo rupfu. Mu ntango z'uko umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2020 yitaba Imana, twaraciye tubashikiriza amakuru atandukanye avuga uko umuhisi Petero Nkurunziza yahawe ishano. Mu masoko yacu twari twatohoje nuko hari hamenyekanye yuko uyu muhisi Petero Nkurunziza yagaburiwe ishano, hama abategetsi bo bakama babihakana, bakavuga ko atashano yahawe, ahubwo umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yishwe no guhagarara k'umutima nk'uko bo bavyemeje.
Iyi ni Iyakare TV, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde abone, hama uca uja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bikugeraho.